ariko ubiravye tukaraba mu karere turimwo vy'ukuri ikibazo sigitoro kibuze yego niko turazi ko ndongo z'igihugu tubwira ko ari ikibazo c'amafaranga bamakungu dukoresha mu kuza kurangura ico gitoro abuze habasigaye kwibaza nayabura kubera iki hoko gwiki kandi ntibi bintu turindire gusa ko umukuru w'igihugu azobikora tutarindire gusa yuko abantu 3 4 5 ko arabikora mushikiranganje twese umwe wese abanyamakuru twese ko dukora kugira ngo ico gitoro kiboneke ko twese biraturaba nimba ari umuntu nawe atumye tukibura tumenye tuti byavuye kuki mbega abarundi babifatamo gute igihe nusanga arimwo akarengane reka naho nugarukiriza kuri ivyo bitatu kuko nivyo byari nyamukuru byatumye tuja kwitoza kandi mu gihe c'imyamamazo byatumye tubona neza ko tutihenze guhitamo ivyo bintu bitatu numva norangiza rero mvuga ibikurikira kubijanye n'ingene imyamamazo yagenze ubwa mbere nashaka kubanza gushimira Imana mushobora vyose yaduhaye kuba mu gihe ciza kirere ciza ivyakozwe byose bikagenda neza mu mahoro kandi bikagenda mu mutekano jende umuntu atemera yuko ibintu biza kintu cyose umuntu yifuza kimuzanira mu gifaransa va sur un plateau d'or zuko mu gitondo byuka abantu gaca kuzanira ikintu ngo barakorohereje nuko tubanza kuvyerekana ko bikenewe ubu nibaza ko tuko turavyerekana abigenga tuko turavyerekana abona ndako barabitahura kandi ndazi yuko nihagera bizoheza bigasubirwamo nk'abamenyesha makuru muze murakurikira neza mutahure kugira ngo ntibave mwitiranye ibintu abigenga ntibasabwa 40% abanyamigambo ngo basabe 2%. Kumwibuke ko muko muravuga ibijyanye n'ama pourcentage. Abigenga basabwa 40% mu ntara bitojeje. Mu ntara Bujumbura hazotora abantu bashika muri 1,600 sinibuka neza igiharuro neza. Bivuga 40%. Bashinga naye bafasoni muri ko muradukurikira uyu munsi gwaruka barundi kazi nagomba gufata umwanya kugira ngo dusubire kugira ikiganiro hamwe n'abamenyesha makuru ubwa mbere ho kugira ngo tubabwire ingene ikiringo twari tumazemwo iminsi cyo kwiyamamaza kirangira uyu munsi cagenze hanyuma kandi duvuge n'ivyo twize canke twashoboye gutahura muri iki kiringo twari tumazemwo iminsi mu gihe c'imyamamazo uko mubizi rero murazi yuko Burundi bwatunganije amatora kuva itariki uzazo bitariki 5 z'ukwezi wa gatandatu mwaka 2025 abarundi n'abarundi kazi bakwije ibisabwa kugira ngo bashobore kuza gutora baza kwitorera abashinga amateka hamwe n'abahanuzi ba komine kuva igihe cyo gutangura integuro y'amatora bishigwa mu ngiro twarashoboye gushikiriza ibisabwa kugira ngo dushobore kwitoza mu kibanza cy'umushinga amateka yigenga mu ntara ya Bujumbura yagutse hanyuma umugwiseni uratwemerera kuko twari dukwije ibisabwa kugira ngo dushobore kwitoza bamaze kutwemerera rero turatangura imiteguro ijanye ubwa mbere hoho no kurondera abantu bazoshobora kuduserukira mu gihe cyo gucungerera amatora canke kuza kuraba yuko ivyo amatora ko bigenda neza gutegura ibisabwa kugira ngo dutangure ibikorwa gihambaye cy'imyamamazo no gushobora gushira hamwe ivyiyumviro dukuye hirya no hino mu barundi n'abarundi kazi cyane ugwaruka vyingene igihe twoshobora gutorwa twoshobora kubaserukira kugira ngo ivyo bibazo byabo bafise bishobore gutorerwa umuti ivyo bikorwa twabikoze kandi byagenze neza aho twashize hamwe icegeranyo kivamwo imigambi canke ibintu bikuru dushira imbere mu gihe twotorwa mu nama nshinga amateka y'umwaka 2025 kuva itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu hari Gitega niho nyiricubari mukuru w'igihugu yatunganije ibirori byaribaye ubwa mbere mu Burundi aho abahiganwa bose baza bakagenda ku kibuga hariya ikibuga c'umupira Ingoma Gitega kugira ngo bashobore kwerekana yuko bazogira amatora mu mwumvikano mu defile yo kwerekana ingene abagiye kwitoza bazokora mu bumwe no mu rukundo no mu gushigikirana muri iryo jambo habaye kugaruka cyane bwa mbere gushima ko abigenga nabo
baronse ikibanza muri kino gihugu, cane cane bakaronka ijambo mu bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu. Kubera iki? Kuko abantu benshi kuva mu myaka igihe Burundi bwikukiye baguma bumva yuko ibijanye n'ivy'intwaro biraba gusa abari mu migambwe, biraba gusa bashoboye kuja mu migwi iyo ariyo yose mugabo yemeye kwitwa ko ari ya politiki, ariko abantu bakibagira yuko ibijanye n'ivy'intwaro biraba umurundikazi wese. Rero yabaye intsinzi ya mbere kubona yuko abigenga baharuwe co kimwe n'abandi ko bafise uruhara mu gushobora guterera mu bijanye n'ivy'ubuzima bw'igihugu. Iyo tariki 9 niho umukuru w'igihugu yashize umukono ku itegeko ritanguza ku mugaragaro imyamamazo hagati y'abagiye guhiganwa. Iyo nayo ikaba yatunganijwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi tariki 2 z'ukwezi tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mbabarire gushika uyu munsi tariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu. Ubu rero ico gikorwa turako turagisozera, mbega vyoba vyagenze gute? Ariko mu nkundira imbere yuko nja ngaho nababwira igituma nahisemo kwitoza. Ubwa mbere ko ari ugira ngo abantu batahure neza ko bijanye n'ivy'intwaro n'ivy'uburongozi bw'igihugu bitaraba imigwi kanaka nkuko nabivuze ari mu migambo gusa, biraba umurundi kazi wese. Ko ari ugira ngo abantu kubw'impamvu z'amategeko badashobora kuja mu migambwe canke kubwo guhitamwo batashoboye kuja mu migambwe, bumve ko nabo bafise uruhara kandi cyo bashobora guterera mu buzima bw'igihugu. Rero naranezerewe muri iyi minsi y'imyamamazo kubona yuko hari abarundi benshi biyumva ko arabigenga. Mu gihe tuba tukora igikorwa c'imyamamazo, ikibazo ca mbere nabaza imbere yuko mfata ijambo ko ari ukubaza mu isinzi ry'abantu ry'abari imbere yacu ni bande biyumva yuko arabigenga. Henshi twagiye turaja wasanga 60-70% baduza amaboko bavuga ngo twebwe turabigenga. Bashobora kubira amasanamu twashize ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, kandi ko kenshi basanga bagoberewe guhitamwo abo migambwe kandi batahisemo kuja mu migambwe. Intumbero ya kabiri yatumye magura kugira ngo ushobore kwitoza mu kibanza c'umushinga amateka yigenga nuko mu bikorwa vya misi yose nkora kuva mu myaka 30 iheze, cane nkora no gwaruka mu bijanye no kuraba ingene kino gihugu gishobora gusunura kava mu ngorane dusanzwe tubayemwo. Usanga ahanini ikibazo nyamukuru nuko iyo hageze mu bihe vyo guhiganwa abantu batiyumvira neza mu Burundi kazi. Mwibuke neza ko ibijanye n'ivy'intwaro nkuko ibwirizwa shingiro bivuga bifise intumbero imwe nyamukuru kugira ngo umurundi kazi uwo ari we wese mu bwoko bwose avamwo, mu ntara yose avamwo, mu idini ryose arimwo, yaba ugendana ubumuga, yaba ubayeho ubuzima busanzwe, yuko ibikorwa vyose vya leta vyitwararika ineza yiwe kugira ngo ashobore kubaho neza. Rero tugiye kubiraba twasanze abantu kenshi baza guharanira ibanza mu byicaro vya politiki, iyo bamaze kuronka ivyo bibanza batagaruka kugira umwitwariko wo gutorera inyishu ibibazo bihanze abarundi kazi ku munsi. Aho twagiye turabaza mu myamamazo abashoboye kudukurikirana mwarabibonye. Twarabajije nk'abantu bashoboye gutora abashinga amateka canke abahanuzi ba komine mwaka 2020, tukabaza tuti ni bande muri abo bagarutse kubaraba, ni bande muri abo bababajije ivyo muri ko muracamwo ingene ivyo ari byo n'ingene bafasha kubitorera umuti, ni bande muri abo baje kugira ngo basigure ingorane ziko ziraba kumbure z'intamba bizumvikana ziko ziraba mu bijanye no gutunganya ubuzima bw'abarundi kazi zashikiye leta kugira ngo bashobore gusigurira abene gihugu bamenye yuko batsa kwihangana naho bigoye. Ariko rero tubajije abantu basanga nko ku bantu 100 baba baratoye mwaka wa 2020, umwe canke babiri ari bakubwira bati narasubiye kubona uwo natoye agaruka kuza kuvugana nanje. Numvise rero ko dukwiye kuraba ingene twohindura iyo nyifato kugira ngo abantu batoye abaserukira baba baserukira vy'ukuri, basubire kubabona igihe bamaze gutorwa, basubire kuza kwitwarira ikibazo bafise ku munsi. Rero icyo twabasezeraniye yuko itandukanirizo ry'abigenga hamwe n'abari mu migambwe nuko wigenga umutora ku giti ciwe ubanza kuraba kahise kiwe, uraba ivyo yakoze, hanyuma ukaraba ko afise icitegererezo. Muravyibuka mu kiganiro ca mbere twagiranye n'abamenyesha makuru dutangura ino myamamazo, turabwiye yuko
ijambo rikunda gukoreshwa iyo umuntu yatowe nk'umushinga amateka ni ijambo ryo kuvuga ngo ni honorable, niko bakunda kubivuga mu Gifaransa. No kuvuga umuntu afise iteka. Nababwiye yuko umuntu ataba honorable kubera ko yatowe, umuntu atogwa kubera ko ari honorable. Yandi majambo ntahinduka umuntu witeka kuko yatowe, ariko nuko baraba ko kahise kiwe kagaragaza ko ari umuntu afise iteka, afise niyo ari umuntu yubatse urugo rwiwe ko rwubatse neza, niba ari vyarongoye ko yasanzwe birongoye neza, hanyuma bakamwizera bakamugira bati uduserukire ko turabona neza yuko inyifato yawe igaragaza kuzogira ico tumariye. Nico gituma muri kino gihe twavuga tutsi ni vyiza ko hageze matora abagiye gutora batora umuntu kuko bamuzi, ko asubira inyuma agasesangura kahise kiwe, hama akavuga ati arakwije ibisabwa kugira ngo ashobore kuduserukira. Twarabonye ko ivyo vyazanye umunezero mu bo twagiye gushikira muri no misi y'imyamamazo, kubera ko wumva umengo ni ibintu batamenyereye kumva. Kubera iki? Kuko wasanga kenshi basabwa gutora izina ry'umugambwe batazi inyuma y'iryo zina uzobaserukira ingene yitwa, ahabaye n'ivyo amaze kumara no kurangura mu buzima bwiwe muri kahise. Rero bavuga bati ko dufise aka gatabo mwaduhaye